Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mubakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni ya nyimwe Rudende Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabakengurukire rero mwese mudukurikira muri mu mucungararo igize igihugu cacu Burundi, abagize abari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari bakunguye kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru abiriwe havugwa mu bisata bitandukanye, haba mu mutekano, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, amakunguye kure ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa mu kibano. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyahera ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye ngaha i Bujumbura, aho amakuru dufise ngaruko ikibuga c'indege c'abacugawe ngo atandege nimwe ikirekuriwe kugwa kuri ico kibuga. Turaza kugaruka kuri aya makuru ku buryo bw'idonido, turabire hamwe imvo n'imvano yatumye ico kibuga cugarwa, ese ni iki cateye kuba indege zitakigwa ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru atandukanye, turabira hamwe kubiko biravugwa mu mihingo itandukanye no mu ntara zitandukanye, na cane tuze kurabira hamwe mu makuru ajanye n'indero, tuze kurabira hamwe kubiriko biravugwa mu ndero ngaha mu Burundi, tuze kubibashikiriza byose ku buryo bw'idonido, aho abanyagihugu bidoga bavuga ko ibiciro byasubiye kuduga ngo bivanye nuko nyuma nyene abavyeyi bariko bivanye nuko nyene abavyeyi bariko baraja ku masoko kurondera ivyo ngo abana bazojana ku mashuri nk'ibikoresho by'ishure ndetse n'imyambaro y'ishure. Abanyagihugu rero ndetse na cane rero abavyeyi bakaba bariko baridoga bavuga ko ibiciro ku masoko byasubiye kuduga. Byose mu kanya ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Reka ngaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, duhere ku biriko biravuga ko ikibuga c'indege Melchior Ndadaye caraye kitakiriye indege zururuka. Ivyo byaturutse ngo ku ndege y'ishirahamwe ry'Ububirigi ryunguruza ibintu n'abantu biciye mu ndege Brussels Airlines yagize ngo ikibazo mu gihe yariko iruruka ipfira muri piste. Ico kibazo kandi catumye ijoro ryose atandege iguye ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Umuyobozi mukuru w'ico kibuga c'indege Joel Nkurabagaya aremeza ayo makuru agira ati, inzira indege zuruka zicamwo yari izibiye ijoro ryose, ni ukubera indege ya Brussels Airlines yapfuye iriko iruruka, bica bituma rero izibira inzira. Kuri ivyo kandi izindi ndege ntizari kuronka aho ngo zica mu kururuka, ariko ikibuga ngo ico kibazo caragitorewe inyishu nk'isaha 5 z'umurango nk'uko Joel abishikiriza. Joel Nkurabagaya avuga kandi ko iyo ndege yashizwe ku ruhande aho ngo ishobora gukorerwa hanyuma isubire kuguruka. Amakuru kandi avuga ko ubu uruja n'uruza rw'indege ngo rwasubiye kubandanya ata nkomanzi ngaha ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Naho ubutanyereraho amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'abaharanira agateka k'abagabo bagiye kugwaniriza hamwe amabi afatiye ku gitsina. Ivyo ni ivyasubiye gupfundikwa mu nama yabereye mu Kayanza kuri uyu wa 9 Nyakanga uyu mwaka, ihuje ishirahamwe abagabo mu gahinda Kafobu Collectif de l'Association et Onde Féminine au Burundi ndetse na FNFF Forum National des Femmes na UCBEM United Children Burundi bwo mu guno munsi. Ayo mashirahamwe rero aharanira agateka k'abakenyezi n'aharanira agateka k'abagabo baciye irya nino ivyo umwe wese ngo yiyemeje mu kugwanya amabi afatiwe ku gitsina aho akorera. Ndayishimiye Lewoni aserukira FNF Otakimwe ndetse n'abaserukira ayo yandi mashirahamwe bashimye ivyo ishirahamwe abagabo mu gahinda mu Burundi ririko irafasha
mu kurwanya amabi afatiye ku gitsina nk'uko Nduwimana Boniface nawe ashima ibyakozwe n'abo bagenzi we. Bakaba kandi biyemeje gukorera hamwe atakuvangura ibitsina badoma urutoke ngo kubakora amabi afatiye ku gitsina uko ameze kose n'ibyo ngo yaduka ko byose ataguhengamira ku gitsina ico arico cose nk'uko uyu umuhinga nawe yabandanije abidushikiriza. Reka kandi tunyarukire mu yandi makuru kubiriko biravugwa ijya nino, tunyarukiye mu yandi makuru kuriko biravugwa mu bindi bisata bitandukanye nko mu ndero ndetse n'andi makuru yose atandukanye. Reka tunyarukire mu yandi makuru rero kubiriko biravugwa ijya nino nayo tubandanye kuyabashikiriza uburyo bw'idoniro. Ico ndagusaba ibuka gufenda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza umwanya n'umwanya. Amaritiro amajana 3 y'inzoga y'umunanasi yarasheshwe kuri uyu wa 14 Nyakanga uyu mwaka imwaro. Ku mugoroba wo kuri uyu wa 14 Nyakanga uyu mwaka mu isumestanteri wa komine Mwaro rwa Rukundo Karigiste ari kumwe n'abajejwe intwaro ku mutumba wa Rusirya barishikiye kuri uwo mutumba gutuza inzoga bita umunanasi. Amaritiro amajana 3 niyo yasheshwe uwariko aracuruza nawe ngo arahagarikwa n'inyamiramabi. Musanteri wa komine Mwaro ahamagarira abanyagihugu kuvavanura n'urwo rudandazwa, akavuga ko rero ivyo baba bariko bakora ngo bitemewe n'amategeko, akabasaba kwirinda gukora ivyo bintu byose biba bitemewe na cane inzoga ngo ziba zitemewe n'amategeko. Akaba rero kandi izo zose zamenywe kuri irigenekerezo rya 14 Nyakanga uyu mwaka nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Reka tunyarukiye mu yandi makuru n'ubundi kuriko biravugwa ijya nino mu makuru yacu tugiye kubandaniriza ku makuru ariko aravugwa no mu yindi mihingo itandukanye na cane tujye kurabira hamwe ku biriko biravugwa n'abavyeyi na cane abafise abana b'abanyeshuri bariko baridoga bavuga ko kuri ubu ngubu ibikoresho by'ishuri ngo byasubiye kuzimba ku masoko atandukanye nk'uko ndetse n'amakuru ku rubuga abandanya abishikiriza. Reka rero turabira hamwe kubiriko biravugwa mu yindi mihingo itandukanye na cane mu gisata c'indero, aho rero abanyagihugu bariko baridoga bavuga ko ibintu vyasubiye kuzimba ku masoko na cane amakaye ndetse n'ibindi n'ibindi bikoresho bitandukanye biba biriko biradandarizwa ku masoko atandukanye ngaha mu Burundi. Reka rero tunyarukireyo nabyo turabira hamwe duce tubibashikiriza. Mu makuru turiko turarabira hamwe kubiko biravugwa nuko turi kubona ku buhinga bitariko biradukundira, gusa mubandanye mukora suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Reka tunyarukire ku makuru ariko aravuga ko hagaragaye ubukene mu miryango iburunga. Abatwa basaba imfashanyo irushirije kugira ngo bigishe abana kandi banatunganye imiryango. Ku 13 Nyakanga uyu mwaka mu ntara ya Burunga mu manuko bw'u Burundi ubukene burarembeje imiryango y'abatwa. Abana baraheba amashure, abavyeyi nabo ngo bagahindukirira ibikorwa bito bito kugira ngo babeho. Kuri iyo ngorane kandi ikomeye abafasha mu mugambi mera nk'abandi basaba gushigikirwa ndetse no kugwiza vyihuta imfashanyo itangwa. Ubw'ibiharuro ibice hafi 65% by'abanyagihugu b'abarundi babayeho mu bukene, imiryango y'abatwa ikaba iri mu bakeneye cane, ariko bemeza kandi ko batararonka ibyo bafasha uko yari iyo mfashanyo uko yari itegekanijwe.
Manase Bigirimana aserukira abatwa mu ntara ya kera ya Makamba arababazwa nuko umuryango wiwe ngo ukikumirwa. Abatwa bari mu bantu babakene cyane ariko abeshi ngo ntibararonka ifashanyo. Abakenyezi nabo ngo batayironka baca bisuka mu bushurashuzi, abana babo nabo ngo bagaheba amashure. Muri komine ya Rumonge umuhanuzi ajejwe imibano n'ubutungane avuga ko ibintu biteye ubwoba ngo kubera ubukene abakenyezi baca baja mu bushurashuzi, abana babo bagaheba amashuri ngo bikica akazoza k'umukurungane rwabo. Vyunyurwa kandi ngo niduga ary'amazi y'ikiyaga Tanganyika yasambuye amazu, amatongo yo kurima ndetse n'inyubakwa nyinshi mu makomine ya Nyanza ndetse na Rumonge. Imiryango isanzwe ikennye isanga itaronka aho ikura ibyo kwifashisha. Ubu umugambi mera nk'abandi ufasha imiryango 250 hafi abantu miliyoni 125 bari ku mitumba 2664 n'amakaritsiye. Ariko kubwa Bigirimana ngo ivyo biharuro biracari bike uravye ibikenewe cane ku miryango ikumirwa nk'iy'abatwa. Michel Nyabenda umugenduzi mukuru w'uwo mugambi aremeza ko uburyo butangwa ngo ubu budakwiye. Hariho ngo haraba ibiganiro n'Ibanki y'Isi yose kugira ngo boroherezwe uburyo butangwa ku kwezi. Ubu ngo hakaba hatangwa amafaranga 35,600 y'amarundi. Mu kurindira ku rubuga bamwe mu bemeza ko imiryango imwe ifungura rimwe ku munsi. Abavyeyi basanzwe baremerewe cyane barakora imyuga mito bakanitanga kugira ngo abana babo ntibapfe. Abatwa bavuganye n'imbonesha kure yacu basaba ko leta yobafasha kuronka amatongo yo kurima. Uwo muryango ugizwe n'inkewa kandi ukumirwa uri kandi mu bihugu bibanyi bitandukanye nko u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nubwo bahabwa ibiharuro by'inyongera n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi nko mu nama nshingamateka, abatwa baracafise ingorane nyinshi nko kutiga ndetse no kuvurwa. Abafashwa n'abadafashwa n'uwo mugambi baratera kamo kihuta gushimangira ndetse no gufasha kurusha ikibano cane mu mazone akorwako cane nka Nyanzarake na Rumonge mu ntumbero yo kurindira ko amazi arenga inkombe. Naho Cibitokeho amakuru ari ku rubuga nuko mu ntara ya Cibitoke ngo hari itangura ry'amashuri, abavyeyi bamaze baranizwe n'ibiciro vyaduze. Kwa 13 Nyakanga uyu mwaka mu gihe umwaka w'ishure ugira utangure watanguye kuri igenekerezo rya 15 Nyakanga kuri wa mbere nyene, ishavu ni ryinshi mu miryango y'abavyeyi Gitega. Iduka ry'ibiciro by'ibikoresho by'ishuri byashize abavyeyi mu bigeragezo. Ugereranyije n'umwaka uheze ibiciro byaraduze ku isoko muri rusange. Boante Matematike yagurwa 3,000 ubu iri kugura 3,500. Isakoshi y'abanyeshuri itwara ibikoresho iri hagati y'30,000 n'35,000 y'amarundi. Imyambaro y'ishure nayo nyene ngo yaraduze cane kuva mu wa mbere gushika mu mwaka wa gatatu, ni kuva kuri 25,000 gushika ku 30,000 by'amarundi. Mu mwaka wa kane gushika mu mwaka wa gatandatu kuva kuri 30,000 gushika kuri 35,000. Amashuri yisumbuye umwaka w'indwi gushika mu mwaka w'icenda 35,000 gushika ku 40,000 y'amarundi. Hanyuma y'ishure shingiro kuva ku 40,000 gushika kuri 45,000 by'amarundi. Amakaye adahara kuri ubu
ngo kuri buri munyeshuri nayo nyene ngo yarazimvye. Izi mpapuro 100 ngo zavuye ku 2500 zija ku 3000 y'amarundi, naho izi mpapuro 60 ngo zija hagati y'icatanu gushika ku 2000, naho ikaye ya 48 nazo ngo ziri hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana 5 y'amarundi. Imiryango yarengewe hariho twaganiriye adutera intagira ati ntegerezwa kugura amakaye y'abana banje bakiri bato, ariko ibiciro biriko bituma nzogura inyuma y'ubu umwaka kubera ngo bigwanyemwo n'agatasi. Uwo twakabanye ariko arakurikirana imirima, sinzi aho ngo nzokura igice c'ayo mafaranga ategerekanijwe. Vyemezwa na Maria, nyina w'abana batatu bo mu shure mato mato. Jean Claude umwubatsi akaba ndetse na se w'umunyeshuri wo mu mashure yisumbuye arigana, umushahara mpembwa ntukwiye, nahora ngura isakoshi n'amakaye ntaharuye cane, ariko uwo mwaka naragiye ku bibanza kuraba ibizimbutse, ikaye y'impapuro 100 nayiguze 3000 by'amarundi, ubu bansabye 3500. Ibiciro bito bito nibyo biduteye ingorane muri iki gihe. Ku ruhande rwiwe Beatrice adandaza ibikoresho by'ishure mu isoko rya Gitega arashinga intahe, abanyeshuri baraza ariko benshi basubira inyuma ataco bajanye canke bakagura bikuru, bambwira bati birazimvye cane, ni ukurindira, ariko nanje we ibi bikoresho biranzimba, ibitambara, kwiyunguruza vyose byaradoze ibiciro. Ibi biciro biriko biraduga kandi mu gihe itangura ry'umwaka w'ishure rihuriranye n'imyiteguro y'agatasi, aho imiryango myinshi ikoresha uburyo bwinshi. Abadandaza ku ruhande rwabo nabo basigura iryo duga ry'ibiciro bishimikije ingorane zo kwiyunguruza zifatiye ku bukene bw'ibitoro bumaze imisi buri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, nk'uko ndetse n'amakuru ku rubuga nayo abandanya abishikiriza. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twego turabashikiriza kuri ino monesha kuri yanyu mukunda cyane Imwe Rudende ya Isange TV, ishe n'ibiri kirabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbibutse mu fyonde suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tujye tubandanya kubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri ishene yanyu Imwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero ntere yambu abadukurikiraga bari mu bibanye mu makungu ya kure kuba mwari kumwe natwe byadushimishije. Reka mbabare ko amakuru yacu akanya tube tuyasozere ngaha, gusa turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko amakuru yacu yo nagasaga.